ariko kandi image ni ikintu gikomeye cyane gose c'umustar. Je namavuga ati umustar ni ibintu bibiri bishoboka. Ni look ni incuro tumubura. Donc look yiwe igutuma gushaka kumuhiga ngo ugire gute umubone umumenye. Hama wamubura akaba ari bwo bustar bwiwe. Sharubambo ukiri ngaho gato. Banzo urindire kakunkwa. Nta kibazo ndakumva. Fernando. Yari kuja muri ijya Isanganiro Award yambaye gute ku bwawe. So twisunze sindiko shigikira Fernando cyangwa shigikira abandi bantu. Vuga basi umujournaliste. Ariko twihweje ukuntu bakidumu twihweje ukuntu abarimvyi benshi bari bambaye bafizo bari baje two tuvuga bari baje donc twihweje bari baje ukuntu bari bambaye. Okay, nareje muri bo bari bari niho uca wumva basi ukuntu ari kwambara. Yari kwambara gute no cyarimo abantu b'abashefu bo hejuru. No Mari reka tureke guca ku ruhande umenga byari kuryoha. Fernando yambaye nk'agakoti. Urakoze. Fernando yari umwe mu maririmbyi batwaye Isanganiro Award mu mwaka uheze ni wasubiri kuri Bexima. Mu bisanzwe yaraje ni hakumetana nako tubiganga mu certificate. Yaraje kubisikanya nande na mugenzi we. Sina mugenzi we gusa. Yari ko ari mugenzi we yo baza ko bari muri sekira bose. Yaraje kubisikanya n'umwungere. Urakoze. N'umwungere. N'umupasteri. Urakoze. Kuri yaraje kubisikanya nawe. Kandi bavanye neza n'Isanganiro Award yamufashe ibintu ntitwize tubona tende ngo Jenny bafashije ngo ibyo basezanye ntibagize na gute. Yari uko sindiko ndavuga ko yaje yambaye nabi. Ntaho reko banyumviriza. Ariko bivanye na ceremonies ugiyemwo hariho inyifato hariho inyambaro ugira.